Mwiriwe mwaramutse ni mama Kapi kandi yongeye kugaruka mwarakoze nabonye ko ibyo mperuka gukora mwabikunze hanyuma murakoze kunyereka urukundo umva ndakunzwe mama Kapi mwarakoze cyane hanyuma hari abanyandikiye kandi ni iminsi myinshi umva mbanze nsaba imbabazi kuko naratevye ariko kandi biba byangoye murazi ko bitugora mu buzima bwa misi yose ntibiba byoroshye sivyo none mama Kapi ariko ntiyibagira ibyo mwarasabye ko twabakorera icyo bita icyapati uno musi turakora icyapati nta birenze nshiramo nta magi nshiramo nta mata nshiramo kugira ngo umuntu wese ahari ashobora kubironga umva rero nta birenze dukoresha atari ifu yacu y'ifarini murayibona hano nakoresheje all purpose ni ifarini isanzwe ntabwo ari imikate ariko ngoma ari imikate uyikoresha why not ego ifarini no dukoresha hanyuma turaza gukenera breba nakoresheje uduti tubiri sinzi tubatungana na kombye gabasha miligram tubatungana na 113 gram kuvuga kamwe ni 113 gram na 113 gram which is 226 gram kose hamwe ariko rero kuko ifata umwanya kugira ngo ishonge ngiyi nayishongesheje niyo yiyi nayamaze kuyishongesha niyo tuza kwifashisha rero hanyuma tuza gushiramo ikiyiko kimwe iki ni ikiyiko cy'isukari iki ni ikiyiko kimwe cyonyene ikiyiko kimwe cy'isukari turaza gushiramo ikiyiko kimwe cy'umunyu uwo ni umunyu nta bindi hanyuma turaza gukoresha amazi yacu kugira ngo turonke igicyumbe novuga turonke inuze ya tuvange noneho turonke ubugari dushobora gukoramo mu icyo cyapati cyacu sinzi bavuga dekorido whatever hanyuma turaza gukenera rero ako tuza gucangiramo ino farini yacu nibi dukeneye turaza gukenera agakoresho ko gusunika icyapati cyacu turaza gukenera igipimo cyo gupima ifarini yacu hano turaza gukenera cyarazo cyo gukoresha hano turiko turateka icyapati cyacu turaza gukenera na brush yo gukoresha hano turiko muraza noneho murabibona ibyo nza gukora nakugatisha inuze ubugari bwacu ni byinshi murabibona ariko si byinshi cyane ni kugira ngo ndabereke icyumba nkeneye cyose ndagishyire hano hafi yanyu mukibone nibuze kuvuga ngo mama Kapi yatweretse inusu oya mama Kapi niyerekana inusu rero tugira tugende mfate ifarini yacu ndafata udukombe dutatu ndakoresha udukombe dutatu iki ni igikombe cya mbere murabibona igikombe gikwiye hanyuma bibiri mwabibonye gukoresha ibikombe bitatu nibyo tuza gukoresha hanyuma ifarini ntuyishira kure kuko urayikenera umwanya wari wose araho ushobora gucanga ifarini yawe ugasanga wacanze wagize amazi menshi ibintu nk'ibyo hanyuma cha dushiramo wa munyu wacu hano abwiye ni ikiyiko kimwe mwakibonye ikiyiko kimwe ikiyiko kimwe tugashiramo n'ikindi kiyiko cy'isukari hano mwakibonye ko ari ikiyiko kimwe cy'isukari gacha dushiramo ibiyiko nka bitatu bya ya breba yacu urabibona iyo ubonye ko impamvu dushiramo breba no kugira ngo ubugari bwacu ntibuze gufata cyane ushobora kongeramo nta kibazo ariko ntushiremo byinshi no kugira ngo nitwacuma ubugari bwacu ntibuze gufata hamwe nyene bufata bugaca bugumata ko kuntoke si byiza kandi umuntu mwibagira ko muba mwakaravye uri mu gikoni kuza gukaraba kugira ngo nitugaburira abantu umwanda ni mubizi none
hanyuma tutarandiriye rero uca dutangura gushiramo amazi tuvangavange ifarini yacu. Niko ndacacumba bwa bugari bwacu mwabonye. Niyo washizemo mwaya mavuta rero canke bara udafise bleba ushaka gukoresha amavuta, ushaka gukoresha amavuta ayibonye. Ubona ko bitariko burafata iyo nashizemo bara mbabe ko birafata hano ku isahani yacu no kwibakure yacu. Hanyuma rero uca tureka tugakoresha iki, tugakoresha amaboko nkuko nababwiye tuba twakaravye. Iyo washizemo amazi menshi naho nyene ushobora kwifashisha iki, kwifashisha agafu ugashiramo kugira ngo intuze ya ubugari bwawe ntibugire gute, ntibugume canke ntibworohe. Ubugari bw'icapati ntibuguma kandi ntibworoha, wari ubugari bumeze neza koroshe nyene buke buke, atari cyane, atari bumwe urinda kuningana nabwo. Bacumba ku buryo atafu ikibona. Nk'ubu murabona ko hakiri ku ifu. Mwabonye ko ubugari bwacu busa n'ubuhiye, mwabibonye. Ariko rero uca tushira buno bugari bwacu, murabona ko kubera ko twashizemo ya breba canke nk'uko navuze utaronse breba ushaka gushira amavuta ayariyo yose. Murabona ko dufise ubugari bwacu. Icyo ukora cyo tugumiza ngaha mu minota 10 tugafundikira, hanyuma tukaca tugaruka tukaraba ingene byagenze. Turoca dufundikira dushire ngaha turindire mu minota 10 turagaruka kuraba ingene bimeze. Mugume hafi, ni mama Kapi kandi ntimwibagire gukora subscribe, share na commentaire zene turazikeneye. Ko intuze zacu urabona mwabonye, duterura intuze yacu hano kugira dutangure gukorera ko ubugari bwacu. Urabona ni bugumye, ntibworoshe, ariko ni ubugari bumeze neza. Dukora rero bashira ndakorera ngaha mba nahogeje hameze neza. Ubugari bwacu bumeze neza mwabonye. Tugenda rero dukore intuze ya agahande kamwe kamwe turakatamwo amatu, cyangwa ushobora gukoresha imbugita, ushobora gukoresha intuze ya, byose birashoboka. Ushobora gukoresha imbugita cyangwa ugakoresha intoke, birakunda byose. Nyuma uko naberetse mwakabonye hano. Hanyuma ugize nini nta rirenze ushobora kugabanya nanone. Ubona ko ubugari bwacu busa n'ubutangana, ushobora kugabanya hano kugira wongereze. Ngaho ukagabanya kongereza. Tuza gukora icapati kingana. Bonye kamwe kamurero kwako nifashisha
nabwiye ko ifu utayiheza ngo uyishire kure. Capati cyacu urakirehura ku buryo kaza kuba nkakoroheye. Haragira ko duteka tugomba gushiramo ya breva yacu. Gushiramo ya breva yacu hanyuma ufata rero ya breva ugasigako. Sigako neza. Kamera nk'uzinga gira gutya ushira ku intuze. Chumera nk'abazinga kazinga. Nabona ukazinga chapati chao ukazinga nyuma kacha tushiranga hanyuma yuko urasunika nk'uko rero nuko gandi yambaje ngo mama ngo mbega ngo rero ngo ugire kuragira gutyo ngo ufise ngo ndongere canke iki nugira ngo urumva uragira uraflatinga ubugari bwacu kugira ngo ubone ko atantimba nini isigaye. Kandi niba bikenewe nyene kare nagize mantuze amabara nyinshi ikiraseseka gusa nongera gukora amakosa. Cameraman bereka ingene ibintu bimeze ngaho ku ruhande twamaze gukora ziba zisa neza. Zimeze neza cyane. Kazinga neza. Hanyuma rero turindira cha dushira ku intuze agafu hejuru gacha turindira iminota 10 cha tugaruka ngaha dukora icapati cyacu inyuma y'iminota 10. Mube hafi mugumane nanje uracari kumwe na mama Capi muri he ndabakunda. 10 iraheze rero tugira dukore dutegure icapati cyacu muri he tubera kuco twatanguriye cyo watanguriye ko nicweze ugaherako mwayibonye ugacushira kwiki ugacushira ko agafu gakwiye nyuma gaca kuba neza kuba neza agafu muze yacu abana uro tuza kubihereza forme ya circulaire forme circulaire. Urabona ko icapati cyacu kimaze kugira gute
kwibumba neza. Mwabonye tuba dufite rero rya pano ryacu hano. Mwabonye icyo dukora, irogeje irateguye, ca dusigako iki utuvuta, hanyuma sara zanje zirakarishe abantu b'Imana. Mwabonye nakoze forme sikirere ingana n'icapati cyane. Mwaje rero tuteke, karibu. Gosh. Kirimo kirabyimba ngaho, kiriko kirasha neza. Karibu rero bantu banje, abantu mwatanguranye nanje ukamusozanije nanje, karibu cha capati mwasaba ngiki. Karibu rero twihereze, kaze ntimwibagire gukora namwe mubigerageza mu gikoni, hanyuma muze mumbwira ingene bimeze. Ariko ndeka ndababwira, iki capati kiraryoshe. Umukate no wa mbere urawukoze iki? Ufise akanyama ni wararaye, ufise ibiharage nitugende, ufise ubwishaza ni wabonye urabyumva. Karibu rero twihereze. Murakoze, yari mama Capi. Ntimwibagire gukora subscribe, ndabakunda cyane. Ariko kandi ntimwibagire no gusharinga video, mumenye ibintu ntimukabyigumize mwabashe. Mwige gutanga no gusangiza, muzaba mukoze. Yari mama Capi. Bye bye, ndabakunda.